Ndabaramukije. Kaze mu kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Igitabo ngenderwako kizoshikana Uburundi kw'iterambere rirama PND Plan National de Développement mu rurimi rw'igifaransa kirerekana ivyo gukomeza amabarabara kugira ngo ugutwara abantu n'ibintu mu karere vyorohe igihugu kibone gutera imbere. Umushikiranganje w'ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere akaba yabishikirije ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 Nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2022 aho yariko arasigura imbere y'Inama Nshingamateka integuro y'ibwirizwa rigenga gutwara abantu n'ibintu biciye mu mabarabara y'indarayi kugira ngo iheze yemezwe. Ati akarusho ko gutwara abantu n'ibintu biciye mu mabarabara y'indarayi nuko bifise ubushobozi bwo gutwara ibintu biremereye cane ku giciro gito kandi bikaba bikingiye. Ibarabara ry'indarayi rikaba rifise uburebure bunini kandi risaza ritevye cane. Gutwara abantu n'ibintu mw'ibarabara ry'indarayi rero bikaba bigiye guhera ku mugambi w'ibarabara ry'indarayi Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu uzohuza ibihugu bitatu arivyo Uburundi, Tanzania na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Ibarabara ry'indarayi ni rishasha mu gihugu c'u Burundi ariko umugambi w'iterambere rirama wemejwe n'igihugu cacu c'u Burundi eka akaba ari nawo tugirako ariyo Plan National de Développement ihera kuva mu 2018 gushika mu 2027 iratunganya cyane isubirwamo ry'ibisata byose bishobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu muri kazoza kugira ngo dushike kuri iryo terambere rirama kandi riringaniye. Rero mu gace kayo k'uwo mugambi ari wo Plan National de Développement karerekana neza yuko gukomeza ibisata bizana iterambere mu gihugu na cyane cyane iterambere ry'amabarabara ashobora kudufasha gutwara ibintu n'abantu kugira ngo ubwa mbere igihugu cacu c'u Burundi gishobore kugira ico novuga nti accès mu bindi bihugu dushobore guhanahana ibintu twongere dushobore gutwara abantu n'ibintu mu bihugu duhana imbibe dukoresheje uburyo butandukanye. Muri ubwo buryo harimo no guca mu mabarabara y'indarayi. Murumva ko ari iciyumviro cari yumviriwe mu gushiraho ico gitabo ngenderwako kizodushikana ku iterambere rirama. Kugira ngo rero ivyo byose bikunde nubwo biri mu itunganywa ry'imigambi yokorwa gushika mu 2027 hariho amategeko agenga ibisata bitandukanye ategerezwa kujaho na cyane cyane amabwirizwa ari naco gituma leta y'u Burundi yabashikirije rino bwirizwa rigenga ivyo gutwara abantu n'ibintu duciye mw'ibarabara ry'indarayi. Imvo nuko ubwa mbere ahanini murazi ko igihugu cacu c'u Burundi kuva kera twarutse twumva yuko hariho ubutare buri mu gihugu cacu c'u Burundi na cyane cyane nikere y'Imusongati wagana Nyabikere. Aho hose twakuze twumva yuko mu bisabwa bimwe kugira ngo hashobore kuzokwimbwa ubwo butare ari uko hazoba haca n'ibarabara ry'indarayi rishobora kudufasha gushora ivyo vyimburwa ubwo butare bufise uburemere butodushobora guca mu ibarabara. Hariho n'ubundi butare igihugu cacu gifise aho amashirahamwe yose yifuza kuza gukorera mu gisata c'ubutaco kwimba ubutare yamasaba yuko mu migambi igihugu c'u Burundi corangura tosiga inyuma umugambi wo gushiraho ibarabara ry'indarayi kugira ngo boroherwe mu gutwara byaba ibidandazwa no gushobora kunguruza abantu n'ibintu. Rero gutwara abantu n'ibintu dukoresheje indarayi birerekana ko hariho akarusho uravye ubundi buryo bukoreshwa mu mabarabara
haba ibyo gutwara abantu n'ibintu duciye ku mabarabara canke duciye mu kiyaga canke duciye mu kirere. Ibarabara ry'indarayi rifise ubushobozi bwo gutwara ibintu biremereye cyane, byaba ibikoresho bivuye mu mahinguriro canke ibyo dukenera gukoresha mu mahinguriro atandukanye, canke gutwara ivyimburwa tuba twimbuye ngaha ku giciro gitoyi kandi mu buryo bukingiwe, kandi bukongera bwakingira n'ibidandazwa. Ikindi no kongera ko ibarabara ry'indarayi rifise nk'akanovera nuko rirafise uburambe. Uravye ingena yandi mabarabara atunganijwe, ibarabara ry'indarayi riratunganijwe cyane ku buryo ari ibarabara rishobora kugira uburebure bunini rikongera rikagira n'uburambe iyo umuntu aritunganije. Kandi ico gisata cyo gutwara abantu n'ibintu biciye ku ibarabara ry'indarayi gitunganijwe neza. Kuri ivyo leta y'u Burundi igiye hamwe na leta ya Tanzania hamwe na leta iharanira demokarasi ya Kongo ziramaze gufata umwanzuro kugira ngo hashobore kujaho ibarabara ry'indarayi riva Uvinza, Musongati, Igitega, Bujumbura, Uvira na Kindu. Murumva ko iryo barabara ry'indarayi riri mu mugambi leta ifise, ari barabara rizohuza ibihugu bitatu, ari igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Burundi hamwe n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu ca Tanzania n'ibihugu byo mu karere byo byaramaze gutera iyindi ntambwe kuko bisanzwe bifise amabarabara y'indarayi. Abashingamateka bakaba barafasha akanya ko kubaza ibibazo umushikiranganji, aho benshi bagiye barabaza ibijanye n'ubuzibukiro ku bene gihugu baho iryo barabara rizoca. Ica kabiri no kuvuga uno mugambi two turaraba nkuko nyine iteka yari yabivuze mu ntango, n'umugambi uzokuraho aho uzoca d'abord chemin de fer ntikata bigenda direct. Tuko turaraba rero umengo abene gihugu bazokinjura aho uzoca ni benshi. Tukaja tubaza tuti none mu nteguro yimbitse abene gihugu ntibazohava bidoga kuvyerekeye imizibukiro, na cane cane ko uwo mugambi usangiwe n'ibihugu bitatu, Tanzania, Uburundi na Kongo. Ukazova usanga muri Tanzania batanze umuzibukiro ungana uku bitangana n'umuzibukiro w'umwene gihugu mu Burundi canke muri Kongo. Ntimworaba ukuntu iyo mizibukiro yongana, naho tuzi ko ubutunzi bw'ibyo bihugu butangana. Udufaranga dutangwa tw'umuzibukiro ntitukijanye n'ibihe. Nari narabemereye ko nzogishikana none ndagishikanye. Aha gica kijana rero n'uyu mugambi ukomeye, kuko inyishu mwatanze ni inyishu zerekana ko ari amahera n'ubundi azoba mobilize, ni inyishu zivuga ko tuzokurikira amategeko y'u Burundi. Ni vyiza ko le pays est souverain, mugabo dutegereza kuraba ineza y'umwene gihugu. Ni vyiza nico gituma nari numva iyi recommandation mwoyitwara iruhande yabijya bibazo yazijya nyishu mwatanze, muniyumvire neza iki kibazo c'imizibukiro ntizotera ingorane. Iyi monta ya $757,000 bijanye n'itegeko, turavye itegeko rihari uno munsi yo muri 2008 kuvya indemnisation, tukaraba n'itegeko amajana 11 kuvya ivy'amatongo agiye mu migambi rusangi, bivuga yuko indemnisation iteza kuba juste et équitable. Dusabe yuko nyanya kwa mushikiranganje uko abandi babivuze yuko mo dusabira muri leta hakaba actualisation y'ivya indemnisation, kuko ibigeze bya 2008 turavye uko ubuzima bumeze no musini bigikunda yuko vyo bandanya. Nyakubahwa mushikiranganje, uyu munsi isi la terre niho hari ubutunzi bw'abanyagihugu. Habayeho expropriation, abanyagihugu bazaba bakeneye
kumbure kuja kurondera ahandi, kumbure kwiyungunganya ukundi, bakeneye umuzibukiro ubereye uhagije nk'uko benshi bamaze kubivuga. Ikibazo muri make ni iki, nyakubahwa mushikiranganji, abashingamateka duserukira abanyagihugu, muduhaye icyizere icahe cy'uko uwo muzibukiro uzoboneka n'ingoga kandi ukaba umuzibukiro utubuye atari ntica nigize nk'uko abanyagihugu baba bidoga yuko kenshi umuzibukiro ari ntica nigize. Murakoze. Kuri ico kibazo c'umuzibukiro, umushikiranganji yamenyesheje ko bisunga itegeko ryo mu 2008 ivyigwa vyakozwe ku gice ca Uvinza Musongati bikaba vyerekana ko umuzibukiro uzotangwa uzobungana n'amadolari y'abanyamerika 757 n'amajana 391. Uyu mugambi w'indarayi wo kubaka iri barabara ry'indarayi nibaza ko ari nawo mugambi munini uzokwimura abantu benshi mu mwanya muto ku byo tutari tumenyereye. Si umugambi wa mbere uje utuma bene igihugu bimuka, ariko ni umugambi uzotuma abantu benshi bimuka mu gihe gito. Rero ibyo ntidukekeranya, ari naco gituma mu vyigwa byose byagiye birakogwa twashizemo yuko hazobaho igice c'amafaranga y'umuzibukiro. Mugabo kugira ngo ayo mafaranga y'umuzibukiro nayo ashingwe hisungwa itegeko. Iryo tegeko rirahari ryo mu 2008, ariko umugambi wose uza wisunga itegeko. Mu gihe iryo tegeko ryo barovize umugambi uri kuraja mu ngiro, nta kibuza yuko uyu mugambi wo kubaka indarayi woheza ukwisunga iryo tegeko rishasha ryerekeye ibyo gutanga umuzibukiro. Kwibarabara rya Uvinza Musongati aho ivyigwa bimaze kuba niho bashitse ku gitigiri c'imiliyoni 751 yababa yo kugira ngo bashobore gutanga umuzibukiro. Bakaba bisunze cyane itegeko rihari uno munsi, ariko muri leta hariho intumbero zaratanzwe yuko ba actualisation y'ingene batanga ivy'imizibukiro, uko biramaraze kugaragara yuko hari gihe abene gihugu usanga baronsa umuzibukiro udashobora kubatuma bashobora kuja kubaka handi cyangwa kuba handi. Rero ko iyo ntumbero imaze gutangwa, nibaza ko nukuyishimangira kugira ngo ishobore gutegurwa yongera ije mu ngiro hakiri kare, uwo mugambi uzoze gutangura abo bantu bashobora kuronka imizibukiro. Rero ngaha novuga nti n'umugambi w'igihugu kandi uzofasha abene gihugu kongera ugafasha n'igihugu. Birasaba yuko ingingo zose mperekeza kugira umugambi ushobore kujaho zigwa kugira ngo uyu mugambi ushobore gukoreka. Ikindi kibazo cagiye kiragaruka kijanye n'uburyo uwo mugambi uzotwara. Abashingamateka bakaba babajije ko bitazotuma iyindi migambi y'igihugu ihagarara uravye uburyo uwo mugambi uzotwara kandi buzotangwa na leta, hamwe n'uruhara leta izobifise mu kugenzura ivyo gutwara abantu n'ibintu biciye mu mabarabara y'indarayi. Uyu mugambi wa Shemedoferi n'umugambi twarindiye kuva kera kandi mwiza cyane, ariko imbere yuko uja mu ngiro nagomba je ndiko ndaraba ndabona ko hazoba impact négatif sur l'économie du pays. Nagomba ministre akura amakenga aduhumurize, ahumurize abene gihugu dusanzwe duserukira ko umugambi imbere yo kuja mu ngiro leta izoba bitunganije byose ku buryo ekonomikema atagitakara. Anagomba ntanga karorero, umuntu ariko araraba uburyo umugambi uzotwara, umuntu arabona ko umengo hari yindi migambi iterambere ishobora guhagarara. Aha twotanga karorero, ubu igihugu cyariko kirubaka amabaraje menshi
kandi umuyaga nkuba mu bisanzwe turiho turaraba niwo uzotuma iri barabara rya chemin de fer ritanguye gukora hazoca himba nk'ubutare none umushikiranganje duhumuriza ko uyu mugambi w'amabaraje nawo nyene uzobandanya. Turabona mobilisation interne amahera atari make kuko ni bice 21 n'uduce 8 kwijana. Nashaka mbaze nyakubahwa mushikiranganje iyi mobilisation interne mwiyumvira ibiki bizova muri secteur zihe kugira ngo nubundi ino nteguro ni ya tera intambwe tuzobe tuzi kwa ya mahera azoboneka vy'ukuri. Mobilisation interne ko nabonye atari make naya ya réaffectation nayo nyene simaka ko ni ibice 50 kwijana bica biza gusa n'ikibazo Nshingamateka yafashe ijambo imbere yavuze nukuvuga ko hari imigambi myinshi y'igihugu izoce hagarara. Sinzi rero kwico ku rwego rwa leta mwaciyumviriye kugira ngo twumve ko atari umugambi umwe kandi ukomeye dushigikiye mugabo ushobora kuniga iyindi migambi yoteza imbere abene gihugu. Najewe ndako nongera ko kwikijanye na financement y'umugambi n'umugambi ukomeye cyane kandi n'intambwe ikomeye cyane urundi buzogutera mu bijanye n'iterambere. Twasaba yuko leta bashami ngufu bijanye no kurondera uburyo ikintu ca mobilisation interne defo jemo nengo ntabwo gifise ahubwo twosaba ko leta y'umutima menyo igasaba ingurane nini iboneka mu mabanki cyangwa tukorana mpuzamakungu nkuko muri Tanzania bakora kugira ngo natwe umugambi zo tushike ko atanamba n'imwe dukuye y'uburyo burakoze. Naho nyene umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yaratanze umuco. Ahantu uvuga nti nukuri ikibanza ca pouvoir public muri iyi nteguro y'ibwirizwa kirahari, non seulement kiri mu nteguro y'ibwirizwa kandi kiri no mu étude de faisabilité amaze gukoreka. Muravye le montage financier nuko le mode de financement yateguwe ari mode de financement 100% leta y'u Burundi. Nukuvuga ngo nta mu partenaire privé azoza ashiramo umutahe muri iyi nyubako y'indarayi ya mbere tuzohera ko ya Uvinza Musongati Gitega. Leta yo nyene n'abene gihugu bazokwijya bimare kugira ngo bashobore gufinansa a 100% iyo nyubako ishobore kuba yegukira 100% kuri leta y'u Burundi. Aho murumva yuko iyo hatagiyemo ugufasha kubaka no mukubijera no mu kubitunganya ushobora kurondera expertise y'abandi kugira ngo baze kugufasha kubitunganya. Ariko inyubako sur le mode de financement biragaragara neza yuko ari leta y'u Burundi 100%. Aha no muhumuriza nuko uyu mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi ahubwo atarakunguko uzotuzanira nta ruhombo ruzoba rurimo kuko biragaragara neza yuko uyu mugambi w'indarayi ufise avantage sur le plan macroéconomique y'igihugu. Rero muri montage financier aho yagiriye amakenga ndibaza neza naha ku gace ka kabiri bavuga réaffectation des dons et des projets ingene yaba ama projet yaba imfashanyo turonka dushobora kuzishira muri uwo mugambi w'indarayi. Ibyo navyo biravana kuri priorité igihugu kiba cashize imbere. Nukuvuga ngo ya des projets nivyo hariho n'imfashanyo turonka ariko nka leta y'u Burundi n'igihugu turaheza tukaja hamwe kugira ngo turabe mbega muri uno mwaka quelles sont les priorités kuko hariho umugambi ushobora gusanga ufise intérêt public uno mwaka kurusha uwundi mu mwaka uza. Muri montage financier baragerageje kudetaya cyane ayo ma projet azoba réaffecté nayo ni imfashanyo duhabwa na BAD yo kubaka ibarabara ry'Igitega Muzie hamwe n'ibarabara rya Cankuzo na Gahuma. Hakabaho n'iyindi fashanyo nyene ya BAD ba prevoir yuko bosaba ko hoba réaffectation. Hakabaho n'ayandi ma projet ya Banque Mondiale
baravye abo ba partenaires techniques et financiers par rapport aux priorités n'ivy'igihugu cashize imbere niho bashobora kugenda baradetermina les priorités bakavuga ati iyi projet irashobora kuzokorwa mu myaka 2 canke 3 ariko aya mahera yayo turasabye ko ashobora kuja mu mugambi w'indarayi kuko ari wo wihutirwa. Rero nkavuga nti nta makenga vyo dutera kuko twese tuba twifuza ineza y'abene gihugu ntawo kwica kimwe kugira ngo akize ikindi ariko nico gituma habaho priorisation des projets et programmes kugira ngo tugende twisunga ibishobora kudushikana ku iterambere rirama. Koko umugambi wo kubaka ibiduha umuyaga nkuba uranakenewe cyane kuko ntiwo kubaka ibarabara ry'indarayi udashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiye ko na cyane kugira ngo uwo mugambi ubandanye tutegereza kuba dufise umuyaga nkuba ukwiye. Rero hano muhumuriza yuko imigambi yo kurondera umuyaga nkuba ukwiye mu gihugu itazoca ihagarara kuko n'iryo barabara ry'indarayi rizoba rikeneye umuyaga nkuba uhagije ahubwo no gukomeza dushiramo inguvu nyinshi kugira ngo turonke umuyaga nkuba ukwiye. Ikindi kibazo banyakubahwa abashingamateka bahagaze ko cyane kijanye n'ibihano bitegekanijwe muri iyo nteguro y'ibwirizwa. Itegeko aho bategura twagerageje kugana n'abatekinisiye abexpert bakoze video bari inspire amategeko yo hanze notama bo bakoresha itegeko muri Tanzania itegeko ryo muri Cameroon iyo bashoboye inspire amategeko yashoboye iwacu kuko nibishasha kandi ariko bikuru icyo gituma rero uno munsi bibaze yuko iyi nteguro ni ya mbere yije kumurika ivyerekeye chemin de fer ishobora kuba itosoye ku bijya byose bishoboke kumbura hatuziraba amarevision bashobora kutabara tumberetse aho kuvyerekeye amasanction twebwe rususi twari dufise kubera ubundi bamuhanisha 300 cyangwa bamuhanisha 500 twaragize ikibazo icyo twokwita amaheka twagishize no mu kibazo twacumukira kanje urasanga pour une sanction bavuga ngo umuntu ashobora guhanishwa hagati y'ibihumbi 300 miliyoni 6. Twagize ikibazo rero ingene twaba duhaye marge de manœuvre logige ashobora gufata umuntu agize meme infraction ukamuna akamukira twasa umuntu akamukira 3 miliyoni 7 miliyoni yo ikarero niyo yatugoye ngo twagerageje murazi ko namwe amandema twagiye tucegerageza guca twegereza dufata ati umuntu azoba akoze imisanction moindre azoca hama isemble au double uzoba akoze imisanction grave twazikarije nko mu makategori abiri ko ari des sanctions quand même ziri moindre zidakoza beaucoup de dégâts urashobora guhanisha imisanction yiyinya hanyuma umuntu akoze nawe amadega infraction itana amadega akomeye agacanishwa ni double nuko twaje tubigira tugira na difference isemble au double mugabo nta difference kuko twabifashije twaje tugerageza twegeranye les deux extrêmes mugabo rero umuntu kumva muzenya ide yo bari kiratse mu gihe kuri commentaire bari mugize izi sanction zozo zishobora kujya muri code penal gukora matière spéciale nishasha code penal aba yarabaitse matière zizari ziragumanga kandi iyo hageze gufata amasanction nta conflit ija avec code penal kuko iyi ni loi spéciale quand il y a un conflit de deux lois la loi générale ni appliquée la loi spéciale déroge la loi générale donc kwa yuko amasanction ari muri itegeko ni considéré comme une loi spéciale ni acha chuma sur amasanction ni code pénal kwa ni loi générale bibaza ko ngaho nyata kibazo cy'ubano gusa ikintu gishobora kutugora nkuko mwabivuze nituti neza kumezira l'ampleur y'ama infraction aba yabaye tukizera yuko rero abatekinisiye abexpert babikoze bo bamwe inspiré ku bindi bihugu nka Tanzania rero Cameroon hanyuma ikindi mwavuze yuko umuntu wakoze dega nk'izinyo yoherezwa gutanga amande effectivement amande gusa kuko izi sanction ziri applicable n'amasosiyete azoyenderera n'amasosiyete societe rero ifungwa dushobora kuca dushaka ngo amande n'umunyororo wa societe n'ifungwa icyo bashobora kuba bashobora kufuta hanyuma la responsabilité des individus imaze kugaragara bica byacika muri code pénal nacyo gituma novuga ni izi sanction tuvuga ati sans préjudice des
disposition du code pénal aciye applica ibiri kuvyerekereza ibiti bice bija muri code pénal mugabo ngayo amasanction nayo amasosiyete nazo zifuba nkuko iyi matière turiko turiga nishasha hano mu Burundi kandi natwe ayo makenga mwagize twarayagize ariko twashize imbere nkuko umushikiranganje yabitubwiye n'abahinga yuko iribwirizwa integuro y'ibwirizwa turiko turiga yo bibwirizwa rya mbere ririho rigenga aya mantuzeye ibi bijanye n'uruja n'uruza mu mabarabara y'indarayi niyo susi ni uwo mwitwarariko twagize kugira habeho intango kuko ibi byose turiko turavuga vy'amande vy'ibiki reference ntiyari gushoboka ni nk'ibibazo hariho ikintu mwavuze yuko two kwisunga aya mantuza mu code maritime aya makode de transport aérien ni nk'ikibazo cavyutse kuri iyi titre kuko bavuga ngo code ahandi code de transport usanga ari amakompilation y'amaruwa aya maruwa ya ntuze ya transport ferroviaire transport maritime na transport aérien hanyuma ico bihurije ko nk'amasanction ugasanga bayashize hamwe mugabo aho urabona ko bakoresheje terme bavuga yuko ari code ikintu nibaza ko atari ico mugabo twapfuye kwemera kuko code aba ari compilation y'amaruwa menshi atandukanye ariko kitobuza kiri mu marekomandasiyo twahaye umushikiranganje kwejo ivyo vyose bashobora kubishira hamwe bikaja muri code de transport niho hoca hajamwa aya mantuzeye aya mantuza aya maruwa agenga ibi bintuze vya transport ferroviaire canke transport maritime canke transport aérien nkuko nkakujya bavuga ngo code penal usanga harimo code 1 code 2 ibintu bitandukanye rero nukuri twesusi yacu nkuko vice president bivuze w'umugwi yari iyo ntuzeye yarayo mande manini uwo iyo ekare nini hagati ya amande kuko twatinya yuko umujije yoca agira amasantima ari uwo canke akaba korompi ari uwo bazinanye agasaba amande make ari uwo akamuca amande make arabata muhaye ibiturire naho akabaha menshi bamaze kuri kijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi wamaho wari wize iyo nteguro y'ibwirizwa ku bw'ibanze banyakubahwa abashingamateka bakaba baciye bayemeza 100%. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro
turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.